Inkuru nziza kuri bose. Inkuru nziza kuri bose ni ikiganiro utegurirwa kongera ugashikirizwa n'ishirahamwe Trans World Radio y'u Burundi. Wumva uremerewe ku mutima? Woba uruhijwe n'ivyaha? Akira umwami Yesu aguha amahoro. Nshuti muvukanyi, munywanyi w'ibiganiro by'ishirahamwe Trans World Radio y'u Burundi. Mukunzi, munywanyi w'ikiganiro inkuru nziza kuri bose. Pastori Michel Ntamubano nama ndakigutegurira nkongera nkakigushikiriza ndakuramukije amahoro y'Imana Data wa twese abane nawe. Ndahimbawe cyane ko ndonse akandi karyo kugira ngo duhuriye ku inonsamirizi ya Republika y'u Burundi dusangire amajambo Imana yashize ku mutima. Mu kiganiro caheze twarigeze kuvugana ku majambo yavuga ku kumenywa n'Imana no kumenya Imana. Muri ayo majambo twabonye ko umuntu wese Imana iramuzi nk'ikiremwa ciwe nk'ukwizi n'ibindi byose yaremye. Ariko iyo tuvuze kumenywa n'Imana tuba dushatse kuvuga ko Imana ishaka kukumenya nk'umwana wayo, kandi twabonye kugira ngo ube umwana wayo birafise inzira bicamwo, ariko iyo nzira si yindi bica mu kwizera umwana wayo Yesu Kristo. Twarabonye rero ko iyo umaze kumenywa nayo nk'umwana wayo birashoboka ko nawe umenya ivyerekeye Imana. Mu kiganiro giheruka ku munsi wa gatandatu uheze twarabiye hamwe amajambo yavuga ku bijanye no kumenya Imana. Twabonye ko Imana yamyeho kera, yaremye ibintu byose. Imana itagira hitangurira na hiherera, ntishobora kumenywa n'umwana w'umuntu. Yaremwe nayo kandi we afise igihe gito yico kubaho. Kandi imbere yo kuvuga ngo Imana urayizi, ukwiye kubanza kumenya nimba by'ukuri wemera kwibaho. Mu majambo y'uno munsi turaza kuganira amajambo ivuga ngo Imana iriho, hama turaza kurabira hamwe ivyerekana ko Imana iriho. Mugenzi unyumviriza, uko ibyanditswe vyera vyerekana ukubaho kw'Imana bitandukanye n'ingene abizi ibiharuro matematike babikora, kuko Bibiliya itangura ivuga ngo ubwa mbere na mbere, canke ngo mu ntango Imana yaremye amajuru n'isi. Mu gihe abizi ibiharuro vyovyo baba bafise ibindi bishimikiza aribyo bita amateoreme. Intumwa Paulo mu kete rya mbere yandikiye Abaroma ku mirongo ya 18 na 19 aravuga ko ibyo umuntu yomenya byose ku Mana bigaragarira muri bo, kuko Imana ariyo yabiberetse. Ubananije ku mirongo ya 20 gushika kuri 24 hatubwira ko ibitaboneka ari byo bushobozi bwayo budashira n'ubumana bwayo bibonwa neza uhereye ku kuremwa kw'isi, bimenyekanishwa n'ibyo yaremye kugira ngo ntihagire ico bireguza, kuko bamenye Imana ntibayubahe nk'Imana ngo banayishime, maze baca biyita abanyabwenge, bityo baba babaye ibipfu. Nico catumye Imana baheba ngo bakore iby'ubupfu uko bashatse. Mugenzi unyumviriza, abanyabwenge uno munsi bariho, ariko umunyabwenge ni uwufise Imana muri we, kandi Imana niyo bwenge. Rero umunyabwenge ni uwufise bwenge muri we. Abari nabo bigira abanyabwenge kuko bagerageza kunonosora amajambo, mbere bakanabandanya no kwerekana yuko bazi byinshi mu byanditswe vyera. Abandi bakishimikiza ibyo bize mu mashuri vyerekeye iyobokamana canke inyigisho za Bibiliya. Yamara ivyo n'ubumenyi si ubwenge. Kubaha Imana niyo taguriro ry'ubwenge. Hano Bibiliya ibagiriza ko bayimenye, ariko ntibayifate nk'Imana ngo bayubahe canke ngo bayisenge. Bamwe turabizi ku isi bafise ibintu byinshi byitwa Imana basenga, ibyo babaje, ibyo babumvye n'ibindi bitandukanye. Muri aya majambo Yesaya yari yaratumwe kubwira abantu b'Imana ici baronderako ngo ehe nimuze tuje inama twiyuzuze. Ishingiro ryamye rigisha abantu inama mu kwerekana ukwizera guhamye. N'intumwa Petero mu kete rya mbere yanditse mu gice ca 3 umurongo wa 15
yavuze ko dukwiriye kwama twiteguriye kwishura umuntu wese atubajije inyanduruko y'ibyizigiro biri muri twebwe. Uwanditse igete ry'Abaheburayo yavuze ati, nk'uko inzu yose ifise uwayubatse, niko n'Imana ariyo yashizeho ibiriho byose. Umwanditsi wa Zaburi ya 19 kuva ku murongo wa 1 gushika ku murongo wa 3 aravuga ngo, ijuru ryamamaza icubahiro c'Imana, ikirere caryo kimenyekanisha igikorwa c'intoke zayo. Umurango uvugana n'uwundi murango urudaca, ijoro rimenyesha irindi joro ry'ubwenge. Nta mvugo canke amajambo biriho, ijwi ryavyo ntiryumvikana. Mugenzi unyumviriza, muri aya majambo yose ndiko ndakwereka, nshaka kubona ko ibi bintu biriho ari ibinyenkomezi, ariko kandi utahure yuko ibi binyenkomezi ubona n'ibindi usanzwe uzi bifise aho byakomotse, ko atari byo byishizeho. Inzu iriho kuko hariho uwayubatse, ariko uwubatse inzu we yavuye he? Nuko hariho nawe uwamwubatse canke uwamuremye. Uyu mwanditsi wa Zaburi avuga ikindi kintu cy'inyenkomezi. Ijuru ngo riravuga, ryamamaza icubahiro c'Imana. Ngo n'ikirere kiraganira n'ikindi kirere, bikavuga ivy'intoki z'Uhoraho zakoze. Ngo umurango uvugana n'uwundi murango urudaca, nukuvuga ngo biguma bivugana. Ngo ijoro rikamenyesha irindi joro ivy'ubwenge. Mbega ijoro ryovuga gute? Mbega ijoro iby'ubwenge ribikura hehe? Niho rero yavuze ngo nta mvugo bikoresha canke amajambo biriho. Nimba avuga ngo nta biriho, nuko umwana w'umuntu adashobora kubibona kandi adashobora kubitahura, ngo mbere n'ijwi ryavyo ntiyumvikana. None ibyo byose bigenda gute? Sabizi ibiharuro boshobora kubisigura bakoresheje amaforomire aya canke ariya. Abize iby'iyobokamana nabo barafise ingene bo bisigura, bakagomba kuvyemeza abantu. Ariko ukuri kwavyo kudaseswa ni igihe Imana ibihishuriye umuntu. Mugakundi sicangi biri mwisi, ukukundi si agabakundi Imana. Mugakundi sicangi biri mwisi, ukukundi si agabakundi Imana. Ukwiki imisari vyifuzo by'umubiri n'ivyifuzo by'amaso, nubwibone kubugingi je ntibiva kumana. Ukwiki imisari vyifuzo by'umubiri n'ivyifuzo by'amaso, nubwibone kubugingi je ntibiva kumana. Wasiwe uranteye ikigo, ubutumwa uravuguka bwa ugakengera bavugishwa n'Imana. Ewe wasiwe uranteye ikigo, ubutumwa uravuguka bwa ugakengera bavugishwa n'Imana. Soza igihe uzifuza kumva, ariko baso babigotokeye. Nuko rero dusomye mu gitabo c'Uwavugishwa n'Imana Yesaya igice ca 40, tugahera ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 14,
turabona ko ari itangazo rikomeye ry'ubukuru bw'Imana butagira uko bungana, ububasha burengeye bw'abandi bose hamwe n'ubwenge bwayo butagira uko bungana mu byo yaremye. Biciye mu bibazo birimwo ubwenge, Yesu yarashimika ku vy'uko Imana idakeneye umujenama canke umufasha, agatandukanya ubusegaba bwayo n'aho abantu n'ibigirwamana bifise aho bigarukira mu vy'ubwenge. Bizana ihumure mu gushimika ku vy'uko umuremyi ari wagaba vyose. Ingingo nyamukuru zisobanura ibi nizi zikurikira. Ubwa mbere, ububasha bw'Uhoraho Imana ntibugira uko bungana, nk'uko tubisoma ku murongo wa 12. Yesu yakoresha amashusho canke ibimenyetso agaragara neza kugira ngo yerekane ubunini bw'Imana. Ibi bibazo biri ngaha havuga ngo ninde birangira ubonye ko ata muntu hariho yokora ivyo, hama inyishu ikabiyi ngo n'Uhoraho. Uhoraho rero niwe wenyene aboneka nk'inyishu kuri ibi bibazo byabajijwe. None hari uwundi apima amazi yo mu kiyaga ku rushi rwayo? N'Uhoraho. Uhoraho niwe apimisha ijuru intambwe z'intoke. Uhoraho afise ingero yo gupimisha umukungugu wose wo kw'isi yose. Gupima umukungugu wo kw'isi yose, gupimisha ijuru intambwe z'intoke, gupima amazi yo mu kiyaga ku rushi. Si ibyo gusa, ikindi kibazo kiravuga ngo ninde apima imisozi ku munzane n'uturambi ku rugero? Ibyo byose nta wundi muntu yobishobora atari Uhoraho. Niwe wenyine afise ubwo bubasha. Ibi vyerekana ko Imana ari yigenzura ibiriho byose. Kuri ca kibazo kivuga kiti ninde, biragaragara by'ukuri ko inyishu ari Uhoraho Imana yonyene. Ibyo byose Yesu yavuga vyerekana ubukuru bw'Imana. Imana ihabwe icubahiro cane. Yesu yariko agereranya Imana, yerekana ko ihambaye cane kurusha ibindi vyose. Amazi yo mu nyanja zose yokwira mu kiganza ciwe, ariko wewe ntushobora gufata amazi yaba menshi canke makeya mu kuboko kwawe maze ngo amara akanya gatoyi adahereye hasi. Imana iradusumba cane ku buryo ishobora gufata amazi yo mu nyanja zose mu kiganza cayo. Umurongo wa 12 woshobora gusobanurwa ngo nta numwe akomeye nk'Imana. Uvuga ubunini bw'Imana hamwe no gukomera kwayo. Umurongo wa 13 n'uwa 14 iravuga ibijanye n'ubukerebutsi bw'Imana. Hari ikindi tubona canke dushobora kwigira muri aya majambo. Turabona ubwenge bw'Imana bwigenga. Kuri uyu murongo wa 13 n'uwa 14 nyene, ibi bibazo by'ubuhinga tubona muri iyi mirongo bishimika ku by'uko Imana yitunga bimwe bishitse kandi ko ifise ubwenge butagira uko bungana. Ntiyakeneye impanuro mu kurema canke mu kuroranya inzira y'ubutungane. Imana iratandukanye n'ibigirwamana n'abantu. Iki gisomwa kirerekana ubupfu bwo gusenga ibigirwamana bikozwe n'amaboko y'abantu kandi bishobora guterurwa mu ntoke, mu gihe Imana nzima iterura isi yose mu kiganza cayo. Unyumvire mugenzi, ibyo byose tubona canke twumva biriho abantu basenga bitari Imana ariko ari ibigirwamana, ibyo bibumbiye canke bicuriye, barashobora kubiterura mu ntoke bakabitemberana canke bakabyimura bakabikura bakabijana mu kindi kibanza. Ariko Imana ishobora guterura isi yose, igaterura n'amazi yo kw'isi yose, bagaca bayiha icubahiro gitoyi canke bakayiha agaciro gatoyi. Muri ano majambo kandi turahabona impumurizo n'ubusegaba. Bisigura ngo vy'ukuri iki gisomwa gitanga ihumure ku bantu b'Imana mu kwerekana ko iyo Mana nyene yaremye vyose, mu kwerekana ko iyo Mana nyene yaremye vyose ishobora gucungera uko ibintu vyifashe no gushitsa amasezerano yayo. Njuti yanje unyumviriza, iyi Mana ishoboye gucungera umutekano w'ibintu vyose yaremye. Ishobora kubungabunga ivyo vyose yaremye, nawe urimwo nanje ndimwo. Nta kintu kiriho cyitwa igiteye ubwoba cotuma utakaza ibyizigiro. Imana yaremye bose, ifise n'ijambo rya nyuma kuri bo. Bibiliya harahandi hantu ivuga ngo urinde utinya umwana w'umuntu kandi azopfa kandi agahinduka ubusa, ngo ariko utinya Uhoraho wenyene kuko we ashobora kwica umubiri agaca yambura uwo muntu ubugingo. Imana niyo yaremye
kandi imana ni nayo ifise ububasha bwo kuzura abapfuye canke bazoba barapfuye ikabasubiza ubugingo. Yesaya rero yerekana ko ivyizigiro vyacu ku vya kazoza kacu bikwiriye kuba mu Mana, aho gushirwa ku nkomezi z'umuntu canke ku bintu by'igihe gito bitagira ububasha. Mu gitabo ca Zaburi ya 14 umurongo wa mbere hatubwira ngo igifu cibwira mu mutima ngo nta Mana iriho. Ni vy'ukuri umuntu atemera ko Imana iriho ni igifu. Atari uko yo yibaza ko yo yaravuye hehe, kuvuga gusa ko yavyawe. None wamuvyaye wewe yavuye hehe? Mwibuke rya jambo ryatubwiye ngo inzu yose ibifise uwayubatse, niko n'ibiriho byose bifise uwabishizeho. Nawe si uwundi canke si ikindi n'uhoraho Imana yashizeho ijuru n'isi n'ibiriko byose. Mugenzi wanje, abakeneye ibindi bimenyetso bibemeza ko Imana iriho bomenya ko ivyo vyemezo bikuraho ivyo twokwita inzitizi zibuza abantu kwizera, ariko kandi womenya ko Imana ishaka kuyegera mukagirana imigenderanire myiza. Aho niho izoca ibandanya kukwihishurira. Njuti yanje, nongere ndakumenyeshe ko Imana yama yiteguye kukwihishurira, nkuko kandi yama yiteguye kwihishurira umuntu wese ayirondera. Mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yeremiya igice ca 29 ku murongo wa 13 haravuga ngo muzondondera mu mbone nimwandondeza imitima yanyu yose. Imana irashaka kuyirondera mugenzi, irashaka kuyirondera, kuko utayirondeye ngo mugiranire ubucuti canke mugiranire imigenderanire ntiwoshobora kuyimenya. Ariko uyirondeye
niho ikwihishurira ukamenya ibyayo canke ibyerekeye Imana, ukamenya ibyerekeye Imana, buke buke ukagenda umenya ibyo ikugombako, kandi ukagenda umenya ibyo yaguteguriye byanditswe mu gitabo ceranda Bibiliya nk'amasezerano. Imana rero iravuga neza ikabishimika ko umuntu wese azoyirondera izomwiyereka akayibona, ngo ariko bisaba ko azoyironderana umutima wiwe wose. Nta muntu afise imitima ibiri azoshobora kubona Imana. Imana ntihishurira abantu imitima ibiri, ariko iraba umuntu wese mu mutima wiwe ko harimwo iyo nyota yo kumenya Imana, ko harimwo iyo nzara yo kurondera Imana. Ico gihe nayo iramwihishurira. Yarigeze kongera kubwira Abisirayeli ngo nkunda bankunda, ngo kandi abandondera bose bazombona. None wewe uracakekeranya ko Imana ibaho? Imana irabaho kandi irashaka kuyimenya. Umutima wawe wumva umeze gute? Mbega wumva wowe wugururira Uhoraho? Wumva ufise inzara n'inyota byo kuyimenya? Biroroshe, ukwiye kwatura n'akanwa kawe. Uyu mwanya nyemerera nawe wature aya majambo kugira ngo wugurure urugi Uhoraho aze mu mutima wawe akuganze. Vuga uti: Mana muremyi wanje, ndagushimiye ijambo ryawe ry'uno munsi. Ndatahuye kandi ndemera kuriho. Ibiri ku isi byose niwe wabishizeho. Ndigaye kubwo kukomantaza umutima wanje, bikangora kugirana imigenderanire myiza nawe. Ndagusabye imbabazi kandi ndaguhaye ikaze mu mutima wanje nkunyiganzire. Ndashaka kukumenya rwose. Ndashaka kunyihishurira ngo ngiranire imigenderanire nawe, kugira ngo name ngenda aho ugomba kandi mbeho uko ugomba. Amen. Wakoze mugenzi kwatura amajambo. Reka nanje ndagusengere. Mana Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Nushimwe wewe wanshize ijambo ku mutima nsangira n'uyanyumvirije. Arahejeje kwatura amajambo amuzana kuri wewe, kandi aguhaye ikaze mu mutima wiwe ngo ari wowe wiganzira maze uhindure ubuzima bwiwe. Yagusabye imbabazi ku mwanya yataye n'ibyo yagendeyemo bitaguhesha icubahiro. Arakwihereje ko yakugururiye. Jambo rye biravuga ngo uri ku rugi, ngo kandi uraramutsa ngo umuntu wese niyumva ijwi ryawe akugurura, urinjiriwe musangire. Ndagusabye ngo usange uyu yuguruye biciye mu kwatura amajambo yo kuguha ikaze, maze umuharire ibyaha vyiwe, umuha amahoro mu mutima, umuhindurire ubuzima abo mwana wawe. Uyu nawe yari yarasubiye inyuma ariko akaba agarutse. Wongere umusange uganze umutima wiwe, kandi wongere umufate ukuboko umuramire, kuko asubiye mu nzira yo kugukorera. Nubakire kandi batumbereze umuryango wabawe kugira ngo babeho baganzwa nawe, bakora ibyo ugomba, bakunezereza mu buzima bwabo bwo ku munsi. Ndasengeye kandi uyagwaye mu izina rya Yesu, ubushobozi buvuye mu ijuru bwururukire muri we, umukiza indwara mu izina rya Yesu. Umuriro wawe Mana ugende mu mubiri wiwe, uhagarike uyu muriro w'indwara n'ukomotse ku miyaga mibi. Umuhe kunesha kandi umuhe intsinzi, umuhe kwidegembya rwose, umubohore, kandi numara kubikora umutima wiwuze wigaruriye rwose, mbere umwibutse gushima. Uhabwe icubahiro kugiye kugira neza umuntu wese yanyumvirije muri uyu mutwara afise canke mu wundi, kandi biguhesha icubahiro ugiye kubikora. Nsenze mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Wakoze mugenzi kuko wampaye umwanya ukantega abiri ukanyumviriza, kandi nizere ko wafashijwe. Kaze ugira ico umbwiye. Unshingire ntahe zingene wafashijwe, kandi unshingire ntahe zingene umutwaro wawe wishuwe muyo twasengeye. Ndaguhaye ikaze kandi mu kiganiro kizokurikira. Yesu aduhana umugisha. Shalom. Ico cari ikiganiro inkuru nziza kuri bose. Ushaka kugishigikira, kutwunganira canke ufise ikibazo,
utwakure canke urungike ubutumwa bugufi na WhatsApp kuri iyi nimero ikurikira 69 720 767. Turonderere kuri Facebook ni TWR Burundi. Ushobora no kutwandikira kuri email yitwa twrburundi@gmail.com. Ushobora no kutwakura kuri nimero 22 24 26 57 ku masaha y'akazi. Imana iguhezagire.